rero icyo abarimyi basaba si ikindi gasaba ko iyo ngurane yahoze atwaye iyo koperative yoriwa. Amatohoza akwiye ku busuma bwabereye muri koperative Kira mu kiringo c'imyaka irenga 2 niyo abarimyi b'umuceri bo mu Rukaramu basaba. Musitanteri wa komine Mutimbuzi Butoyi Simeon nawe nyene akaba yemeza ko ubwo bunyonyezi bwabaye. Butoyi Simeon akamenyesha ko mu gusaba ingurane komite yari irongowe na Zeno Nzabampema yatanze n'ingwati itegukira koperative. Zeno niwe yipotetse iyo parcelle nabo bari bafatikanije kujera iyo koperative arabaritegura kuzoriha amahera y'abandi atanze yindi ngwati iwiwe bwe kw'amahera ibana hayi n'abanywanyi nakagwi k'abantu kayagabuye. Iyo ngwati yatanzwe niyasubizwa komine. Musitanteri wa Mutimbuzi Butoyi Simeon avuga ko ishirahamwe Twiteza Imbere rizomenya ingene ryishuza abo ryahaye iyo ngurane y'imiliyoni 70 z'amarundi. Finance yabahaye izo bitwarira ntibizohava bitera ingorane koperative kuko abanywanyi bavuga bati bizohava bidutera ingorane kandi ari twebwe twayariye. Nta abanywanyi basinye abayashinyiye barazwi nibo bazofatwa ivyabo. Abarimyi b'umuceri bo mu Rukaramu bobo basaba ko ubutungane bukora. Rero icyo abarimyi basaba si ikindi gasaba ko iyo ngurane yahoze atwaye iyo koperative yoriwa kugira koperative ibandanye imigambi y'iterambere y'abene gihugu n'abarimyi ataco binona. Twongera dusaba ko abakozi bose bokurikirana hanyuma igisigaye koperative yasubiye igatunganywa n'abarimyi beneyo. Abo barimyi b'umuceri bavuga uko kubera ko bagiriza n'abajejwe intwaro muri komine Mutimbuzi kwitamwo mwitunganywa rya koperative yabo.